Kumwanya nibiri kumwanya abakunzi ba explosive bari kumwanya ngira ngo bamaze kubona yuko studio zacu twamaze kuba kwakira umutumire wacu kuri no munsi esha cyane kuna nababwiye ati ni wa mutumire ni wa muririmbyi yatanguye umuziki muri cagiye nkuko natanguye ndababwira mu kiganiro cacu kuri bamandi tuguma twibaza ati mbega abantu bimeze gute mbega abantu bigeze he mbega kigagiye bakora gute ubu naho nirihe tandukaniro rya kigagiye no gushika muri kano kanya narandiriye abakunzi ba explosive bamaze kumenya umutumire wacu abataramumenya naho kandabahe kano kanya keza ndamwakire kuri kamera zacu za Buja TV ndakuramutsa NJ inswa kugusaba ndamukiriza abakunzi ko baradukurikirana wongero nabibwira ko bataza kuba bakumenye Gore umubanyi ugiye kunyicisha utushede Gore umubanyi nacyo nyicisha utushede Joro n'umutagana kutagira ngo unyere kutushede mama Niwisubire kutushede twawe nituneranye n'umugenzi yo Nunkoreshe penalite oya mama no hanwa Yes I'm NJ mtoto wa boda kuvalia kumpaka Imuyinga Ikobero nice antuka narindi ndire ngo ngingo nabari nzokirandiye yes enje irahabikaze mu kiganiro cacu c'abarundi bose muri rusange kanaba nabumva ururimi rwacu rw'ikirundi murakoze cyane kandi shimira abakunzi ba Buja TV ndazi yuko tuba turiho ku bwabo kugira ngo baryoherwe natwe turyoherwe na cyane cyane ego ni NJ ubona yuko izina ryawe ukiribona gusura umuntu aca yiyumvira direct amakari nka abbreviation yes urabona kwandika N gashiramo akaburungu hagati hamaji ni ndayiragije job n'amazina yawe nyene amazina yawe job ya ndayiragije niswe n'abavyeyi hamana Ayubu ariryo job ni mu Congereza besha kona kunyita Ayubu Ephraim ndayiragije Ayubu Ephraim mugabo job naciye nkoresha rya gikintu za gicongereza ya NJ n'umuririmbyi wa kera n'umuririmbyi yatanguye umuziki kuva kera ahantu ufise ikibazo cyo nibaza NJ kubera jewe ijya myaka nakuze ndakumva nakuze numva indirimbo zawe na cyane cyane ko ari izo ndirimbo twumviriza 2007 uko narakunda umuziki cyane naho nari mutoyi cyane watanguye kare kano kanya natanguye tukikimara kugutumira nashatse kumenya ati mbega NJ yatanguye umuziki ryari apana officiellement kugira ngo bashe kuduha ibikorwa bigiye bitandukanye twagiye turabona we watanguye umuziki watanguye gukora umuziki ryari indirimbo yanje ya mbere nayanditse mu 1999 nice nkaba ataribwiyumvire kukuvyara niho nari nkivuka ahubwo oya ntwageze iyo myaka uri muri byo nice hama rero indirimbo yari Sicilia niyo ndirimbo natanguye kwandika nahatari yatanguye gusohoka Sicilia awubona muwira abana bararira ni wewe bizeye nta unda bagaburira Sicilia uco yibuka Sicilia mama Sicilia aho ubona Sicilia ugeze mu zabukuru abasore mukwega nabakwita nyokuru ibuka no muhira ufise abuzukuru kandi kubanduza sida nikibazo nyamukuru ubakura mu mashure ngo rimisi mikuru nako wararaye ngo bakundira udukuru ndiri mu nibazo cuyibuka cyane gose abantu bumvise Sicilia cha bumva Sicilia remix yavuba dukoranye na Babifes na ba Julia mugaro Sicilia ya mbere niyo mvuze nanditse mu 1999 hama indirimbo ya mbere ndayisohora mu mwaka w'ibihumbi 2004 haciye imyaka 5 nandika shira mu bitabo gusa ntararonka uburyo bwo gusohora indirimbo 2004 ca ntangura ku ndirimbo bita utujede kuko ni nayo yampaye ingufu utujede yampaye ingufu cyane kuko maze kuyandika nkayishira ngaho navuze ati iyi ndirimbo sinoguma ndayicaritsa mu bitabo ndibaza maze kwandika nk'indirimbo zingahe mu bitabo gereranije hari nk'indirimbo zishika 10 utujede igira 11 ndavuga ati reka rero sohora indirimbo byavanye nuko utujede yampaye pressure yo kuca sohora indirimbo vyihuta utujede irasohoka irakundwa ni nawe natanguriye ko niyo ndirimbo natanguriyeko
wari uvyiteze wari wicaye witeze uvuga ati utujede nkayisohorera aza gukubita canke ko hari kwakundi ko kuvuga ati indiri mumenga imeze neza tureka ndayisohore wari witeze kiza kuba hit song je ku ruhande rw'iwanje kuva no kuna nayikunze hama kuko je ndiko nandika indirimbo ndaraba nkavuga ati reka nibaze ku kintu kanaka abandi bantu batako baravuga ko muga kiriko kiraba mwi generation iyo generation ibi bintu by'abashugama murazi ko byari byeze cyane ya ndavuga ati rifo ko ndakivuga ko hama ndabandi bantu kuntu bacakira hama uko naciyumvisemwe jewe niko nagikunze n'abandi bacakira neza ya hari umuririmbyi duheruka kwicarana ngaha muri studio zacu muri iki kiganiro nyene ca Explosive Masterland twaricaranye ngaha aratubwira ati kugira ngo indirimbo tuyisohore twumve yuko indirimbo wanditse ukayandikana amasantima amarangamutima ukayandika ufise amasantima canke ari true story yakubayeko niyo uyisohoye canke niyo abantu bariko barayumviriza barumva agatusha kuko iyo ndirimbo ari true story. Mbega ico gihe wewe mwebwe kiya gihe mwabikora gute usohoye indirimbo wanditse indirimbo waba uri ufise true story canke juste wavuga ati reka nandike tu nyene bizokwijana canke bizokunda? It was a half true story. Navuga ko ari a half kubera ntivyabaye kuri jewe muga murumva ko indirimbo navyishizeko. Yeah. Ntivyari bwagushikire canke vyakubaye ko byarashikiye umugenzi. Byarashikiye umugenzi. Cyo gituma sinzi ko maze kumva intro y'irya ndirimbo ya kera. Navuga ati this is NJ's story. Tell us about my neighbor's wife. It's a true story. Yeah. Kajya kana abantu benshi ntibakazi neza barakuma ngo kuma wese akavuga ukwi wiwe. Navyo ati iyi ndirimbo ni histoire ya NJ avuga ku mugore w'umubanyi kandi ni inkuru y'ukuri. Yeah. Eko. Yabaye ku muntu. Yabaye ku mugenzi. Ahantera inkuru tibuya byangendeye nkuku. Nandi ndavuga ati reka ivyo bintu tubivyaza umusaruro. Ni industry y'umuziki wa kera tugomba dukompare cyane n'umuziki uno munsi gushika muri kano kanya. Ubona gute ubona turiko tujahe ubona harabaye amelioration izahe ubona tumaze gutera intambwe ingana gute par rapport yuko mwakora kera? First of all banze nkomera amashi abaririmbye ko barakora mu yimisi. Haraho bariko barageza umuziki wacu twipfuje kera kuhagera. Muga kuvana nuko intamba ncyo dufise bitakunze. Abaririmbyi bose bazi ko bari kuri hit mu yimisi ndabakomeye amashi kwico kintu. Reka tubaha amashi. Amashugwe yabo. Nuko turavuga ikintu hari ciza tuvuge ni ciza. Na cyane cyane. Iyo cirabura tuvuge ati kirirabura. Sivyo none. No kuvuga rero kabisa twebwe turi mu muziki dutangura umuziki twari dufise studio zishika nka zitatu. Studio zishika nka zitatu mu gihugu cose. Kandi izo studio zose zari Bujumbura. Nta nimwe yari ruguru. Iya mbere yari kirakora ico gama hiti yari Menya Media Studio kwa Jeremy. Ego. Hama hariho Botium. Ariko wewe ntihari cyane kuvana nuko ntiyari karitugwa n'urunganwe kuko urunganwe rwo kurakunda Menya Media Studio muri ico gihe. Aba baroriro ba Big Fizo ba Pelaps ba Soso K nanje cyandaza ninjiramwo ba Epifamba. Ego. Twese twitura iki studio ya Menya Media Studio. Hama rero haraza Bochu murayiramera nkizi shuha gatoya yaje gushushwa n'umuririmbyi bita Dogo A kuko niho yakorera ico gihe nuwo bita Nzinzi wa Nzinzi kuva mu Kirundo yari yakoze indirimbo bita Rupfu. Izo ndirimbo zo zarahitinze ico gihe nibo bariko barakora ku iyo ntuzeya mugatwe natwo twibanda kuri Menya Media Studio y'abajene muri make. Hama rero mu nyuma haraza uwo bita DJ Bright. Ariwe menga sinzi ko ari wakiramutso wa Michael do musicien Bright. Yaciye aza arakora indirimbo za barakira dodora. Mugapana kiradokira akore muri Menya Media yaciye akora indirimbo bita Kanjenje. Arabakora n'izindi ndirimbo nziza cyane nawe abaraje. Mw'ivyo bihe rero haraca umwanya muto haci nk'imyaka nk'itatu haraza ba Romeo. Ku Kirimba Art. Iraje Kirimba Art kiza refisi nguvu zo kongeza n'abandi bantu kwigomba kuzana ama studio. Nukuvuga Ikirimba Art yabaye nk'i studio ije kugira imbarutso cyane ma studio menshi. Yaragize change mu muziki cyane. Hama rero
nico gituma uyu munsi abaririmbyi uyu munsi baroroherwa cyane Yego. je navuye muyinga Mm. ico gihe twipakiza ku gihumbi no ya gushika ibujumbura cari igihumbi n'amajana ane Mhm. Ukava imuyinga ukamanuka ibujumbura. nje bujumbura nje gukora umuziki wanje wa mbere sinarinzi na studio nzoyisanga hehe nta muntu narinzi ngahi bujumbura nagenda baza nagira waza kuri programme y'umu no producteur. naje ndabaza shitse ndamubwira aramparande vuga ati mugaje navuye ruguru mparande vuye hafi arampaye hafi maze kumuririmbira aho avuga ati this is a hit song ntegezo kuca ndayigukorera ubunyene umuntu wa mbere niwe yabanje kuntera inguvu muri studio wari hatwaye utujede ndayimuririmbiye akapera aravuga ati nta yindi ndirimbo numva nobanza gukora izindi zose ca mbanza guhagarika tije nayumvise ayikorana umutima mwiza ayikunze nk'iyiwe kwiradiyo birashitse hejejwe gukora yakoze iminsi 3 kwiradiyo ti nta yindi ndirimbo twovuza inshuro 5 atariye ku munsi yavuze inshuro 5 ndavuga ati none jewe nibiki byambaye ko nibiki manda baye umusitare mu kuvuzwa abantu batarambona ndamara imyaka 2 ntarakora video kuko ataburyo twari dufise hama mu nyuma ndaronka uburyo bukeya nafashijwemo n'umutama bita Kamecha ahari hose ndamushimira ubu sinzi hari ariko ko ntari muri iki gihugu yaranteye inkunga cyane aranshigikira arampa amafaranga yo gukora video n'izindi ndirimbo zaciye zikurikira za Cecilia za Ninatamba mpisemo gukora video kuri iki kintu c'amasanamu hoho byari bimeze gute mu ntango kuri audio hari studio zitatu ugitangura gukora mbega kubakora amasanamu kubahinyanyura amasanamu isanamu hari abantu babiri hari uwo bita Papi Jamaica yari karakorera Loriro mwico gihe Loriro niwe yakora ama video cyane no kuvuga muri make niwe yari karakora muri ico gihe cyane ariko jewe nagiye gukora video hari uwo bita Pasi uyu wa Etoile du Centre ego niwe yankoreye video tujede ego no kuvuga bari abantu babiri gusa bakora ama video ataruko byari bikenewe ko uja kuri RTNB bakagufata uri kuraririmba live hama bakazokwerekana kuri yashushimwe kwa kunene babikora kubikizanye na promotion kugira indirimbo yawe ibashe gushika ku radio yagiye atandukanye amasanamu yawe indirimbo ibashe kudushikira inatwinjiremwe kujya nizihe nguvu mwakoresha kugira ngo amasanamu y'indirimbo zanyu abashe gushika kure nshanje ko hari imboresha kuri imwe ariyo RTNB yonyene aho rero novuga ko hari inguvu zikomeye cyane mugano uvuga yuko Imana ariyo yavyikoreye aho no shimira Imana sinuvuga ngo hari ubujanja nakoze nkuku na nkuku kuvana nuko abantu bagiye barakunda indirimbo yanje bagenda barayihanahana ku maradio yose banza gukwira hariyo audio ndakora ibiganiro bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura ku maradio yarahari ico gihe ndakora ibiteramo bitandukanye ngira Imana ca ndonka na contrat ndibuka ni bwabaye bwa mbere mfashe miliyoni 5 nkuye mu muziki contrat y'imiliyoni 5 kuri La Pirogue kuzandavuza karaoke bon ya twari kurenje mu millionaire bandinje rero mu bantu bana bafisa ama miliyoni miliyoni 5 za 2005 uzumva gute uyu munsi nta miliyoni 50 zirimo abajugo ndatanguye kwibaza igituma abantu bavuga yuko canka abaririmbyi bakunda kwidoga yuko uyu muziki wacu ngo atamafaranga awurimwo mu gihe 2005 mwabasha no gukora ku miliyoni 5 zivuye mu muziki narazikoze ko sinzi uko nabaye jenye cyo n'abandi bari barazifashe ko ntavyo nzi mugabo izo miliyoni 5 ndasinya contrat yuko nzo ndavuza ku karaoke kuri La Pirogue uburatanguye urinjiye mu muziki gukora ku mafaranga menshi ndi Bujumbura ibiteramo bitandukanye ntango zo ndahamagagwa ahantu hose hakorerwa ibiteramo ndibuka igiteramo ca mbere nagikoreye kuri ntuze kuri Saga Plage niho hakorerwa ibiteramo byinshi cyo gihe ndibuka basosokaye no bari bafise contrat hajya kwa Bosco hama nanje banzana nk'umushitsi kuja kuririmba hajya nico gitaramo cyabaye ca mbere ibindi bitaramo cyane ngo ndabikora mu ntuze mu makomine atandukanye mbere yuko ntangura kuduga na ruguru bansaba yuko no duga ruguru ariko maze gukora video ndibuka yatanguye kuvuzwa muri kwerekanwa muri Odeladiso kuri RTNB ikiganiro cabira naziso hari video zibiri
nasohoye Cecilia no yari utujede utujede na No Man No Life indirimbo naririmbanye na Dogo A mbona zirerekanywe mu biganiro yari Ode Radisson ikiganiro bita zinazopendwa aho niho natanguye kwiraba nanje kuri televiziyo y'igihugu mvuga enje bavuga ngo inkuru y'umwana ngo isubira inyuma turakunda kugaruka cyane muri explosive turiko turavuga ku kintu cyo gukora indirimbo imwe ariko kikiza mu muziki gakora indirimbo imwe canke zibiri zigaca ziboostinga canke zigakubita zigaca ziba hit song ukaba umustar mu mwanya mutoyi wanashaka utafasha umwanya ukwiye wo kwitegura kuri wowe urwo rugendo rwari rumeze gute gusohora indirimbo utujede yari indirimbo igira kabiri kuko ari watanguriye kuri Cecilia kwandika niho natanguriye kuri Cecilia mu gusohora ntangura kutujede ya yari indirimbo ya mbere usohoye igaciba hit song ku radio hose ukaguma wiyumva usohoye video mu mwanya mutoyi cyane ucuba icyamamare byari bimeze gute urwo rugendo rwari rumeze gute kuba umustar mu kanya gato mu bintu utari witeguriye tari wamaze gupanga ati je nateguye plan ko ncangaha kugira ngo shika imbere hari ikintu kuva kera nifse yita slogan slogan nifse kuva kera yitwa do the success is the simplest formula mumbare manda kivuga mu Cyongereza ko kiri mu Cyongereza slogan yanje iravuga ati success is the simplest formula do the best people may like it gushika ku ntsinzi ni formule yoroshe no gukora ivyiza abantu bakabishima always nkora ninguvu nyinshi kugira ngo nkora ivyiza abantu babishime ari naco gituma n'amashaka gusohora indirimbo ndapfuma mara n'imyaka 10 ntarasohora muga mbone ko nkoze ikintu abantu bazoshima that's why uravye indirimbo tujede ukaraba Cecilia ukaranzageza kukira kana kigisani warayumvise ingeso zawe ndafise umuvyeyi ntagurishwa ni indirimbo zageze rakundwa n'uyu munsi nabazaniye indirimbo bita orosha ubuzima uyu munsi nta ntwari karayivuga kiyo ndirimbo avuga nkuko na nkuko nivya binini n'abari umuririmbyi kumbure urubuga rwe rumaze igihe rutari ko rwatrendinga mu bantu barumenyere mugandazi uko bari indirimbo uyu munsi bifise amavyuzi gusumbya indirimbo zose zo mu Burundi na cyane cyane muga kuvana nuko narazimiye gatoya kuko muri 2007 narabanje ndaja kwishure ndasubira muri Uganda ko jene nasanzwe niga muri Uganda ego nza mu muziki ndabanza ndahagarika ivyo amashure mu nyuma ndavuga ati ivyo ntahagaritse navyo ndakeneye kubibandanya cyo nashaka nakirose ndasubira kwishure ndiga ndaheza university mpeje university 2010 ndagaruka mu Burundi muga kugira mfatishe sha wimvira kuva 2010 ndondera karirimbo kugira mfatishe zikaguma zivuzwa gusa ku radio muga nkarinda ko zizoba hiti cyane mukaza arabahiti umuvyeyi ntagurishwa ntayitashitse na cyane cyane n'utujede mwayize umuvyeyi ntagurishwa mu kanya gatoyi umuvyeyi ntagurishwa ya n'utujede yacigaruka kandi urayiboostinga irasubira novuga ati ikiraduga kandi ku nguvu zidasanzwe aho je naciye nibaza ndavuga ati uyu muntu Adojo sana mukuye he Adojo sana yarakoze ikowe gikomeye yaraje arandondera imoyinga turaganira yaratumye intumwa ariko ya turaganira byari byoroshe gukorana n'umuririmbyi aje muri iyi generation muri kano kanya na cyane cyane yuko umudiho canke uburyo mwakura byo bidasa cyane cyambere coco nuko bari bakunze igikorwa canje umuntu haje avuze yakunze igikorwa canje ateza gukunda nico nza kumuterera na cyane cyane navuze yuko ntezwa kuyigiramwe uruhara rukomeye gusumbya ibindi byose gusumbya uko biyumvira yaje wamaze kwitegura comeback canke yaje utaranatangura kwitegura kugaruka kandi nariko ndakora muga nkorera ruguru nariko ndakora cyane imiziki muga bihera ruguru cyane nuko nakubwete nakora indirimbo zikumzwa ku radio kumva umuntu wese ari karavuga telefone arayifise ukumva hanze barakubwiye ngo akarimbo kari hit muga utari kurabibona neza ni NJ yagarutse Masterland ni wakunda kuvuga ngo ngarutse muri Pro Max ni NJ nyuma y'igihe asubire kugaruka kandi muri Pro Max NJ uje witeguye gute uje wapanze biki uje wateguye gute yiterana na cyane yuko yiterana ugarutse ko atakiri yayindi bien sûr kuko aho mwari kumwe kijya gihe sibo bagihari gushika muri kano kanya egireve hari habagihari ariko sibo bagihari novuga ngo bavuga ngo ivyari magera ngo vyaragerutse ariko nibaze yuko je ku ruhande rw'iwanje ndabona yuko bitazongora kuko icambere coco ndi umuntu yemera abantu sindi babandi bapinga umuntu agusumbya ariko arakora mwako kanya ko jewe simharura ngo ndamusumbya hit canke ngo ndamusumbya legend no
je mparura ati mbega uyu muntu ari ku kivi yego uri ku kivi mbaza kuguha amashurwe yawe aha ndi umuntu akurikirana umuziki w'u Burundi cyane ni ukuvuga rero abaririmbyi bari kuri hitima ndabazi kandi ndabahamagara hamwe ati iki kintu nkore gute nanje ngo ngire nkuko yasindi wa wundi ngo kuko baravuga ngo urukwavu niko gwivyarira no bavuga ati rurakura rukonka ya uyu munsi harageze yuko ego narakuze narabaciriye inzira ko ndabizo ko arabaririmbye benshi bamashingira n'intaye bakambwa ati twe twatangwe singaha mu Burundi gusa twatanguye kumva umuziki twatanguye gukunda umuziki kubera wewe ndibuka ntuze ya nde arongo agahungu ko mu Rwanda bakabaje ati no muziki wawukunze gute ndakisa agahungu nagahungu kakiri gatoya cyitwe kamwe ati wakunze umuziki bigenze gute ati je nakunze indirimbo y'umushinga ntahe bita NJ utujede ego umuririmbyi bita uyarimbye gako ni kabakobwa asubiyemwo Gigi Lineage sinikuno asonga kantu kitwa kaji nkuko sinzi ninde rero ndavuga ati bwabundi hari abandi benshi nespiye bari hanze banshingira intahe nungaha mu Burundi harimo benshi gusa ikintu tugifise ngaha mu Burundi abana benshi uratinya kuvuga yuko bari inspire kuri naka je barambaza kenshi avuga ati je ndi inspire kuri Chameleone Chameleone is my legend gushika nubu namba hari umuntu hasohoye indirimbo ari yose mba ndayifise kuko ndamukunda muri composition ndamutangura muri composition imyandikire yiwe arandika neza Chameleone kandi akagerageza iyo ndirimbo akayipresenta ku buryo basi amajambo ari yaza kumvikana gusumbya niyo midiyo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi naho aha mu gihugu cy'u Burundi ico gihe ni inspira ku muririmbyi bita niyo mungere niho yarakiza mu muziki ico gihe Leonard niyo mungere Imana imwakire mbwa yaheruka kwitaba Imana umuririmbyi abantu yarabye indirimbo zose album yose yari hit cyane gose yego ndasaba muhinga bw'ivyuma kugira ngo baze kudushira ku nimero na cyane yuko twemereye abakunzi ba Explosive yuko misi yose turi ngaha ikiganiro n'ikibari kiwacu gusa duhari ku bwanyu kugira ngo tubashe guhanahana ivyiyumviro bigiye bitandukanye nabazaniye NJ mu kiganiro canyu mukunda cyane ca Explosive muhinga bw'ivyuma baraza kunzanira nimero ari nako banzanira indirimbo ya NJ iri ku mwanya cyane ni NJ turi kumwe mwamenye ku indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye umuvyeyi ntagurishwa akana kigisani utujede n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye agarutse kuri uno mwanya atubwira ati ndagarutse muri Pro Max ndagarutse mushasha ndakira umwanyi ku murongo yesalo Explosive allo yes ni kumwanya nibiri kumwanya muraza kugerageza kutwakura muraza kugerageza kutwandikira ubutumwa kuri WhatsApp nkuko mubibona ndasubiyemwo ntimuza kutwakura kuri WhatsApp muratwandikira ama message kuri WhatsApp canke mutwakure kuri appel isanzwe kuri zino nimero nyene ni NJ turi kumwe muraza guterera ivyumviro bigiye bitandukanye na cyane cyane yuko cya kiganiro cacu ari ci wacu kandi kigasubira kikabagwanyo yes allo bashaka kumenya undi mutumire wo muri Explosive Yambu cyane bashaka kumenya undi mutumire wo muri Explosive undi mutumire wo muri Explosive simbira ku rubuga rwacu rwa Facebook muze murakurikirana cyane abatumire twakira muri Explosive ariko muri kano kanya twabazaniye NJ yes bite allo allo neza kamugoye ya maze kunyerera yes ndacane cyane NJ watubwiye kugarutse kandi ugarutse n'inguvu zidasanzwe kandi ugarutse wemera yuko hariho abakozi unakunda wanashaka kuvuga ati aba baranyinspira canke bakora neza cyane biboneka yuko ushaka no gufatanya n'abandi kugira ngo tubashe kuronka ibikorwa biri ku mwanya bigiye bitandukanye yes muri ya monde gushika muri kano kanya ama réseaux sociaux canke izimbuga ngurukana umenyi zigiye zitandukanye arizo novuga zi boosting ibikorwa byo muri rimvyi bigiye bitandukanye aho kigagiye mwarinda guca ku ma television ubu biroroha umuntu akoresha imbuga zi yes allo hello yambu cyane yambu mutene muri bande mutwakuye muri he twakwe turi Gitega yego akazina
gerageza kugabanya volume y'imbonesha kure yawe kugira ngo tubashe kumvikana neza mukuru wanje. Hello. Yes, ariko baragerageza kutwakura baraza kuguma bagerageza kugabanya ama volume y'ama television yabo kugira ngo tubashe kumvikana neza cyane. NJ nariko ndakubaza ati ni muri kano kanya himbuga ushaka kuzikoresha mu kuboostinga canke mu gutuma ibikorwa vyawe bishikira abantu bagiye batandukanye. Bega gushika muri kano kanya NJ imbuga zawe zipanze gute? Novuga yuko ego ko zihagaze. Sinovuga ko ziri health nkuko ndavyipfuza. Ariko daragerageje gato kuko nta gihe kinini gihise ntabwo gukoresha imbuga nka YouTube no yari nk'imyaka nk'itatu canke ku murongo yes. Hello Buja TV. Hello. Ko nka YouTube yanje ashaka kwimaza imyaka 4 urashaka kwandika NJ Burundi NJ Tujede official. Yo ni rubuga rwa YouTube ko nkoresha YouTube zibiri hariho na NJ Burundi. Hama hariho page ya Facebook. Yego. Na irashobora kuimaze nk'imyaka 4 nyene ntibeshe. Ko nayo gerageje kuraba nta followers benshi mfise ko ndi followers baba 1500. Sinisho nko ndavyifuza mu gihe wakira umunwanyi ku murongo yes. Hello. Yes, explosive. Hello. Hello. Yambu cyane. Mahoro. Muri bande mutwakuye muri hehe? Ni mukinanira. Mukinanira Jospin. Nakuzaniye NJ. Ndamugeze mutumire. Arakumva. Amahoro Jospin urakomeye? Umeze neza. Yandaho. Hello. Winda kumva Jospin. Murameze neza. Ego genda aho nawe gute? Nashaka teni sawa kwa twachima. Aho ni sawa. Onacu mwishuza? Ara. Jospin. Da. NJ ngo ntacu mwishuza. Nero mubwira yuko yoguma bandanya kweri kubera yadukoreye imiziki iratuhimbara gose. Urakoze cyane Jesper. Tuma tugutse tuma turi kumwe nawe ugira ngo nawe gumude ibintu bimeze neza. Ariko yari karidoga k'ibikorwa vyiwe mutariko murabikurikirana ku bwinshi kandi yagarutse. Amagaze ko dushoboye kose urazi yuko hari n'abantu usanga bafatirwa ngira bataronka umwanya wo guma babikurikirana ibikorwa vyiwe. Urakoze cyane bishobotse muze murabisangiza n'abandi abagenzi mubibaha. Muze muravyiraba namwe nyine kugira ngo birabwe n'abantu benshi. Cyane gose tuzabikora kuba twagukunda. Support yanyu tuyizigi wanyu nimwe twizigiye abakunzi b'umuziki ndundi kandi mwana yimu supportinga ni televiziyo yacu ariko nayi supportinga abaririmbyi na cyane cyane. Yes. Batwandikiye message bati hello nice nukuri juste kukubwira ko ndiko ndabakurikirana ndamuteye intege azosohora uturirimbo tuduha message kuko izi nkundo ni benshi baziduha. Nice wavyumvise bya bintu. Nizo ndirimbo niwe ndaza naho bariko barakubita washatse kurira. Yes hello. Ariko ubundi ibintu bya message ibintu byo kuduha indirimbo za message ubundi nivyo vyiwawe. Barabizi. Ndicara nkandika kandi nkiyumvira ikintu abandi bataratanga. Ico nzanye cyose abari gishasha mu matwi y'umuntu. Najari chad. Ariho umunwanyi yatwandikiye ati ni sawa uyo muja masana sat. Yes hello. Yo. Yambu cyane. Hello explosive. Yo. Yambu cyane. Yambu. Muri bande mutwakuye muri hehe? Muri Ndagara. Akazina. NK. Nakuzaniye NJ. Ndamubona ndikumubona n'umunye muhinga wacu. Ego amahoro cyane. Amahoro. Ndibaza yuko mwijyamiye muri Buja TV ngahi wanyu muri Chakiyo murabira ku ruhome. Turakurikirana cyane turabona. Okay. Ariko ashaka ko kandi kaziki. Sorry. Kandi kaziki gukonye
imiziki yawe ngo ndayikunda cyane. Orosha ubuzima uramaze kuyiraba? Ego. Okay, n'izindi ziri inyuma ni nyinshi ziriko ziraza. Mubandanye kudukunda gusa no gukurikira no gusacinga ibikorwa byacu. Muzokwa mwazirose buri gihe. Ico ndabemereye nuko akosohoye kose kuri Buja TV. Uzokwa mwabi. Nice, murabinyemereye muzoza murazivuza. Turi bandi bo kugwanya umugambi w'umukama. Okay. Tunga kugira ngo dusupporting impano z'igihugu zigiye zitandukanye NJ nibaza yuko mwandanije mu ibikorwa byiza bigiye bitandukanye tutokwa nka gutanga iyo support na cyane cyane karico tujejwe. Nanje ndabasezerano yo kumwe kuvuga abahindirimbo abakunzi banje ni indirimbo ziryoshe gusa. Hello. Oh, yamaze ugenda. Hit after hit. Na cyane cyane. Bakavuga ko urubuga rwanje ngo biki? Nariko ndavuga ku kijanye n'izi mbuga zawe ngira waciye unavyumva yuko nabakunze yuko baradutelefona. Navuze rero naningeze kuri Facebook aho nabwiye ko page yanje nkoresha NJ Burundi nyene ariko kuri page ugira untore neza ni N ugashyiramo akaburungu hagati G hama Burundi. Yes, hello. Yes, hello, explosive. Bari mu biganiro. Nibaza yuko ari mu bindi bintu muhinga bw'ivyuma bo. Hama rero nako navuga kuri ntuze kuri Instagram ni NJ Burundi nayo nyene ntifise health kwiye nkuko navyipfuza. Mugabo ndayimaranye igihe yoyo ya Instagram si yo gupfa kuduza nkuko urabizi. You have to bear a lot of bikogwa. Ibikogwa byinshi. Ama kuri TikTok ni NJ Burundi nyene. Yoyo ndabona followers bagumaduga bukebuke. Kwikiraba nka followers 1500 nayo nyene. Nayo ni sabi ibikogwa. Isaba ibikogwa. Cyane ku mwanya nibiri ku mwanya muraza kugerageza kutwakura na cyane nabwiye abakunzi muri ko muradukurikirana yuko mutatwakura kuri WhatsApp ahubwo muratwandikira message kuri WhatsApp mashe kuduterera ikiyumviro canke mushaka namuha amashugwe yiwe na cyane ko ari umukozi yakoze igihe kinini ndakira umuntu ku murongo. Yes, hello. Explosive, hello. NJ dufise abaririmvyikazi benshi babigeme bariko baragerageza gukora neza aho ndavuga ko batanguye kuva kera canke kuri aba bashasha bariko baragerageza gukora neza no kuduha cyo no kwita ama featuring ibikorwa bigiye bitandukanye bakorana n'abandi baririmvyi bagiye batandukanye vyiza wanashaka bishika kuri mbega muri kano kanya yo guhitishamwo NJ muri kano kanya office projet umuntu akakubwira ati rondera umwigeme tora umwigeme umwe muri bano bigeme bakora umuziki mu gihugu cyacu Burundi hoshima gutangura gukorana nandi. Narakubwiye ko nkunda abantu baba bari ku kivi. Nico gituma mba numva yuko umwigeme nka Monia Frere canke Mona abo sino basiga inyuma. Ariko kandi ndakunda n'umwigeme n'umudame sindamubwiye ngo n'umwigeme Natasha na Bamba. Akanota ari karashira mu muziki ndabikunda cyane kuko umuziki wacu nico wabura. Umuziki wabura ikintu bita kanoti. Biradutera intege cyane, biradutera intege. Natasha, big up Natasha. Kuri je yari karashira mu kajya kanoti nkabona kakora umuziki neza. Biranyohera. Nivyo twabuze. Nico tubona kubweta abubu haraho bagejeje umuziki w'u Burundi. Ego. No kuvuga nako kanoti bashiramwo hama nongera shimira n'ababoss bashigikira abaririmbyi mvuga ati umuntu wese afise imitahe urabona ko bariko baravuka inganda nyinshi nizongeza imitahe mwabo baririmbyi naho batompa jewe muga basi mbone basi yuko bajya ba Dramati ba D1 bande bariko baraduga ba Satbi bariko barabashigikira je birangyohera je mbonye umuririmbyi w'Uburundi ngo yasohotse hanze yakoreye amadolari muri Primzike yaserutse yakoze neza. I get proud of that. Biranezera gose nkunze umenga ni jewe. Yes, hello. Explosive. Mahoro cyane muri banje mutwakuye muri hehe? Yamaze kugenda. Ndabona imirongo ntikira borohera cyane hama no kuvuga rero abaririmbyi bose bari ku kivi saba bagwiza tunga nibashigikiye abazana imitahe nimenye yuko dufise uruhara runini muri publicité y'ibikorwa byabo
hama bashira mu mitahe hama iki kintu bamenye yuko n'ikindi kintu na leta yacu ibone yuko tukeneye guteza imbere ururimi rw'ikirundi abantu baririmba ikirundi cyane nibaserukane baba babahe izo visa vyoroshe baje hanze baserukira Burundi ikirundi cacu kikwire mu makungu yuko rarabaye nje uravye kuva kera gushika muri kano kanya urabona yuko umuziki wamaze gufatwa nk'umwuga mu yindi myuga kuko twe twama tugaruka ngaha kwibutsa n'abakunzi ba Explosive yuko no mwuga w'umuziki kuririmba bimaze kuba bishobora kuba bitunze abantu barenga jena byinjiyemo nk'umunyamwuga kandi nabyinjiyemo nzi ko nje gukora umwuga abari bazi ko binjiye mu muziki bataje gukora agafaranga ntituri kumwe that's why mvuga ati umuziki w'u Burundi aho ugeze ego nivyo natwe bwambira abaje bafise vision yo kuronka amafaranga mu muziki umuntu ku murongo hello yambu cyane Hello? Yambu cyane. Explosive allo. Oh, yamaze kunyerera. No kuvuga rero umuziki je nawo nzi ko nje gukora business. Naco gituma navuga ko umuziki wanje nawo byaje umusaruro n'ubu nk'ubyaza umusaruro koko je nta kandi kazi nkora umuziki urantunze kiretse ubu niho niko ndarondera amafaranga nakuye mu muziki ico no yashiramo kindi cha business kugira ngo bidugira rimwe iyo business duze umuziki wanje ariko ndazi neza yuko kuva kera umuziki wa business hello Explosive allo murongo uri kurabagora cyane ati nitwa Kwizera Dieudonné ndi Kampala muri Uganda uwo mutumire muramutse ndamukunda ndamwibuka mu ndirimbo Sicilia nkiri muto twarayikunda cyane hama abandanya akora bitera imbere hello Kwizera Dieudonné je bareko sebo hello aho mubwiye iki nje ndamubwiye ati je bare ni kuvuga ati urakoze kuba uri ahantu ukora cyane ni kuvuga ati well done MJ yanditse MJ ni NJ by the way ati NJ Burundi komera ufise motivation nyinshi gusa ongera ama chaîne de diffusion muje no kuri Spotify n'izindi hello Explosive Hello? hello yambu cyane Yambu neza. Muri bande mutwakuye muri hehe muri bande mutwakuye muri hehe Yise muri Mercato ni Jamari. Jamari nakuzaniye NJ muri Mercato muri ko muramukurikirana cyane ati muri Mercato muri ko muraraba Buja TV nakuzaniye NJ Ndabumva ahubwo ni uri mugwamo rabuve mugwamo hama tubandanye tuyaga nawe ni mugwamo oh la la ati gira diffusion nyinshi muje no kuri Spotify n'izindi kugira ngo inyungu y'ibikorwa vyawe igwire ndiko ndavyirukamwe kuko mu byo nje gukora cyane ahubwo ko ngiye gukorana n'ugwaruka rukora muri iki gihe izo nizo mpanuro mba nkeneye none jewe ndumutama n'ukuri none demire 4 nararirimbye utujede ntibumva ko shaje rero shaka ko mbone kubenga ndumujene mu mutwe shaje rero ndikuvuga Explosive yambu cyane Hello? hello Ndabumva ego muri bande mutwakuye muri hehe muri Mercato Hello Yambu wicaye muri Mercato Ego ndamukiriza abakunzi ba Explosive bose bicaye muri Mercato urambwirire bose bafata ka Mr Bright ndaje kuriha Toga turabiganire cyane ego nabazaniye NJ Hello ndatahije cyane abantu bariko baradukurikirana bicaye muri Mercato ndababwira nti kabatembe neza utaragerageza kutaraguta Mr Bright ndamubwira ati kanwega kanye d'abord usubira unwa gashushe mukanya gato icugasuka mu kirahuri uraza kumbwira itandukaniro yes agerageza kutwandikira ati allo nice sky murakomeye mwe na NJ turashima umukama ati twe tubandikiye duherereye imuyinga
mubwira ati turabakumbuye. Yes, asha ndaje vuba ndazi ko munkumbuye kandi murakoze cyane aho muherereye hose. Abatwaye ari mu vyunguka. Ndamukiriza n'abari ngaho. Yes, hello. Yes, explosive, hello. Ati nitwa Jean Claude enjoy turamukunda ariko ntaza aridoga kimbuga ziwe zitagira abamukurikirana kandi hari igihe biva kuriwe kubera ko yaciye aheba gusohora izindi ndirimbo bituma abantu basa nk'abamwibagira nagerageze yongera ashira inguvu mu muziki aduha ibindi bintu biryoshe nk'ivyo yaduha kera ibisigaye bizizana murakoze. Urakoze cyane gose Jean Claude. Ati ndi Diodone garutse yes yashaka tuzotumire MB data ndafise ijambo nzomwibariza na cyane turi ngaha ku bwanyu tuzogerageza kubikorera ko na cyane NJ wamenye cyakibazo katari je nari ndagise jenyene aho nico tunabwiye ati ndi kumwe namwe nibaza yuko ivyo vyimviro byose ngiye kubikorerako kandi bazobona impinduka natanguye kandi bazobona impinduka nibaje ku rubuga rwanje wa supporting ijya ndirimbo orosha ubuzima hama ibindi birindirire jewe ni kuri NJ utujede no NJ Burundi na cyane ni NJ Burundi yagarutse kandi ndabatumira gukurikirana imbuga ziwe zigiye zitandukanye aho yagerageje kubatumira nibaza yuko aza gusubira kandi kubibutsa muhinga bw'ivyuma baraza kumfasha bakure kwinimero kubera yuko umwanya uratujanye NJ yafata umwanya wiwe wo kwibutsa abariko baradukurikirana imbuga ziwe anabatumira kuja kumusupportinga na cyane ko abategurira byinshi byiza nkuko yari karabitubwira. Urakoze cyane nice hamanshimira kandi abakunzi ba Buja TV kumbure n'indongo za Buja TV kuba bashoboye kuvuga ati dukore kino kintu gazo turakira abaririmbyi n'abandi banyempano hama nibutsa abakunzi banje yuko urubuga rwanje ubu ndi ndakoresha kuri YouTube ni NJ Burundi N akaburungu G Burundi indirimbo usanga ko shasha ni orosha ubuzima ishobora kuba imaze ku kwezi canke kurenga ntavyo ya ukwezi kudibaza kurarenga hama kuri Facebook ni NJ Burundi uko nyene naho ashaka kunsanga ko kuri Instagram na TikTok ni NJ Burundi hose amazina namwe Yes na cyane kandi agushimire cyane NJ wakoze kubana nawe. Reka nanje ndagushimire nice ariko nibaze yuko wumvise ko abanyamuhinga ko bariko baturaba. Nibaze ko ngenda ndagutwaye ndagushira abanyamuyinga. Nibansavye. Nice je ndagushimye kandi ndashimira abanyamuyinga bose. Ngena ndakujanye umuyinga. None je ndinde wo kugwanya umugambi w'Imana. Wow. Bamfasha abanyamuyinga gukoma amashi. Turashimira cyane abakunzi ba Explosive NJ nibaza yuko nitwasubira kugutumira uzotwitabana cyane nanje igihe cyose muzonkenera ndabasezerane yuko I'm ready naho nzoba ndi hariya itanzania ikabanga ko hari ikabanga pana ikobera ikabanga nzogonga vyihuta nze niruka yes urakoze cyane NJ shimire cyane abakunzi ba Explosive shimire cyane abakunzi bimbonesha kure yacu yanyu ikirore cyacu Buja TV ndababwira ngo mwakoze kubana natwe mwakoze kutwakura mwakoze kuduterera ivyumviro bigiye bitandukanye ndababwira ati ikiganiro ni Explosive twamatugaruka kubaha ya makuru ari ku mwanya y'abanyempano bagiye batandukanye aho sometimes tugerageza kubazanira babanyempano bagiye batandukanye kugira ngo mubashe kubiyumvira mubashe no kumenya ivyo barimwo n'ivyo bariko baradutegurira dusubire ku munsi wecu amasani yandi nyene kuva saa 12 gushika 20h twaturi kumwe ngaha mu kiganiro canyu mwari kumwe nanje Nice Sky mandanye muryoherwa n'ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu ya Buja TV.